Twansabiyumva Innocent hano ni Igitega muri quartier Magarama kwibarabara rya kabiri. Ubuzima busanzwe utuntu tukorora ubworozi butoyi nyene busanzwe. Ndorora inkoko, ndorora n'inkware. Izo nkware ntabwo ari zimwe zo mw'ishamba. Ahantu ahubwo abakunda gusoma Bibiliya ni inkware zimwe Imana yagaburira abanyisirayeli bari mu bugaragu. Ni ihene zirya nkware. Izo nkware zifise amamuko mu Buyapani, mu bihugu vya Aziya na za Amerika niho izo nkware zikunda korogwa cane, niho bazorora. Nanje mu kuzimenya ariko ndasoma ibitabo, nakunda gusoma ibitabo bijanye n'ivy'ubworozi, hanyuma nca ndabona izo nkware numva ngize nshatse kubimenya gose, niho ntangura kurondera amagi yazo. Ngira Imana ndayaronka. Amagi yazo nariko ndasoma kuri internet zambona ntuze nimero y'umuntu yarazitunze, nca ndamutelefona. Uwo muntu nca nsanga ari mu Buganda, aba mu Buganda. Hanyuma turavugana, ndarondera uko ngenda murungikira amahera y'amagi, nawe acarandungikira ayo magi. Mu bisanzwe sanzwe fise incubateur automatique nakoze. Ico gihe kwa nari sanzwe nkora ubwo bworozi bw'inkoko, ayo magi na yarayazanye nca ndashira muri incubateur. Inyuma y'imisi 18 nca ndonka uduswi tw'inkware. Okay, kubera nari nsanzwe ntunze inkoko, mu kugaburira imiswi y'inkware nirefera ku vyonzi ku miswi y'inkoko. Niho nyene naca ngerageza nkaza ndasoma, nca nza ndakoresha ivyo nkoresha mu kugaburira imiswi y'inkoko. Zikiri ntoya nazigaburiye ibigori, nkavanga n'isoja, nkavanga n'indagara. Ego inkware ziroroshe gose, ico kimwe n'inkoko. Kubera igituma zoroshe, ntizirya vyinshi, burya ikitugora korora kanini hamwe usanga ataburyo dufise bwo kugaburira nk'inkoko kubera zozo zirya vyinshi. Ariko inkware ni ikintu ca mbere gifata na espace ntoyi gusumba n'inkoko aho zitungira. Ngira mwabonye akantu ndazitungiyemwo, ntiwomenya kari 42. Urabona kari akantu gatoyi, ziroroshe gose gutunga. Akamaro k'inkware, inkware zifise ingaburo muri zo gusumba n'iziri mu nkoko no mu zindi nyama. Ugiye gusoma aho nariko ndasoma, nabonye yuko nk'abantu bagwaye za diabete, bagwaye hypertension, barabahanura gose ko boza bararya inyama y'inkware, esitu amagi bakayarya gose. Ayo magi nayo rero ni nkaya, ameze gutya. Urabona ntabwo ari manini ya gose, mugabo ameze nk'azimvye gatoya. Ese ndatangura kugurisha, muga ngaha rimwe jewe mu kuyazana, rimwe ryagiye ku mahera 1500 kugira rinshikire hano. Nifuza ko nozigwiza zikaba nyinshi gose ku buryo uyifuza wese ashobora kwironka, kandi nk'abantu bagira ingorane zijanye n'ivy'amagara bashobora kuyihereza atabazimvye. Kubera ko nk'ubu hari umuntu mperuka gufasha yari yabaye paralize igihande c'umubiri cose, bamubwira ngo nafungura ayo magi, namufasha mu kuyakura mu Buganda akamushikira ino, kandi yaramuzimvye gose. Uko rero mfasha nk'abo bantu n'abantu bazikeneye nkazibaha bakazitungira nabo. Muri kakanya turiko turavugana wabonye ziracari nkeyi gose. Ubu nifuza kubanza kuzigwiza n'amagi atari umuntu agize ikibazo c'amagara, nta muntu ndayaha, kubera ko ubu mfise intumbero yo kubanza kuzigwiza. Mugabo mu misi nuko nshobora guha n'abandi bantu ushaka amagi, ushaka inkware nkazimuha mu gihe nzoba nazigwijije. Ni muri province Gitega, commune Gitega, quartier Magarama, ibarabara rya kabiri, impande y'ihoteli bita Terezia Hotel.